turi mu Faransa yakoze ikiganiro gikomeye cyane icyo yavugiye mu bigiye bitandukanye uyu musore w'umufaransa Karim Mostafa Benzema kimwe mu bya mbere yavuze nuko uyu mugabo ngo yifuza kandi cyangwa se akirota yumva ko yogaruka muri equipe yitwa Real Madrid namubwo iserukira gihugu b'Ubufaransa ngo ariko ari kumwe na Zinedine Zidane kuko bamubaje bati hamwe Deschamps yohava ati nta yindi nimero imwe yosubirira umugabo witwa Didier Deschamps atari umugabo witwa Zinedine Zidane. Uwo ni Mostafa Karim Benzema Ballon d'Or yatahukanye imwe rukumbi muri saison yakoze iri fantastique ariko muri equipe yitwa Real Madrid nyuma y'isohoka rya Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo w'Umufaransa ngo kugarika hariya ahantu n'ubundi ngo yumva vyo mubera cyane ko hakiri ikibazo ciwe. Bwa mbere nkuko wabivuze ni kiganiro cagutse cyane yavuze kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko uno munsi navuga ngo tugaruke ku mapoint akomeye cyane kuri equipe ya Real Madrid ndetse tunarangize kuri equipe de France. I Madrid yavuze kuri Vinicius yavuze kuri Yisabiye Alonso mugabo yavuze ibidatandukanye n'ivy'abandi bamaze bw'iminsi kuko yaba Ancelotti yavuze agatari gavuga ati resultat nziza mu ifuziki Mbappe harimo aza muri equipe de France aravuga ati bien sûr inkino 2-0 kandi twitwaye neza ariko turacara bambere muri Liga biracashoboka muri Ligue des Champions dovisa amanota atwemerera kubandanya twoba muri 8 za mbere ati rero tugiye kubandanya dukora cyane kugira ngo dushike kwihangiro twihaye. Bien sûr rumvikana ngo kuri deba ya Yisabiye Alonso batari baki bose basaba umwanya basaba kabwa umwanya kuko nta kirafogeza muri no mwanya. Situation ya Vinicius ni situation ishobora kuba gérer uko se zigendere gera imbere bivanye na resultat uko novuga ngo resultat itoze kandi ko bavyuka byinshi uko umusaruro wa mubi havyuka byinshi. Reka twigarukire kuri no point ya Karim Mostafa Benzema na cyane ko umugabo azwi izajya Gareth Frank Bale yanabanye na Benzema muri no equipe la fois passée kuri match ya Liverpool batsinzwe kimwe ku busa niwe yagarutse aravuga ati nibaza ko equipe ya Real Madrid ikena mu kina nimero 9 kuko bigaragara ngo witwa Kylian Mbappe na Vinicius Junior hari uburyo bisanga bose rimwe na rimwe barakora gundanira na kurande rw'ubamfu bikagaragara rero mako akene nimero 9 zico gukora muri sifa de reparation arindiririya mipira ndakeka naco gituma Benzema kino kibazo cyo kugaruka muri equipe ya Real Madrid ashobora ko yakibajijwe kuko nta muntu numwe atabona ngo Real Madrid ifise umugabo azwi ku izina rya Vinicius na Mbappe nk'abasatirizi nyuma yabo akaba ari Gurel na Jude Bellingham probablement na Camavinga na Camavinga ari bane canke muri mediana 3 umugabo witwa Dagurel akaba asa n'uwahengetswe ku ruhande bw'akagaruka hagati buri wese aragaragara ngo biraboneka kuri buri wese ko ino equipe ya Real Madrid bigaragara ko hamwe nka Mbappe wasotse cyangwa umugabo yitwa Vinicius Junior biragoye ko Madrid no musi yumvira umukino. Uribuka ko nibi wa vya Erling Haaland n'abandi bagiye batandukanye vyagiye biravuka igihe cyose handitswe amakuru asoro witwa Vinicius abatari bake bakavuga ati Perez abona ko hamwe yotakaza Vinicius yocazana Haaland kugira ngo aribere Mbappe kine kuranda ariko tukagenda tubibonamo makenga kenshi twavuga ngo ubwo Mbappe ko karite y'uwitwa ari zinda ari gutsinda ibitsindo ukiyuzana Haaland atsinda ibitsindo byo bigenda gute mugabo namuzi dufate Karim Mostafa Benzema bwa mbere tugaruke kuri situation zitandukanye yabaye muri equipe ya Real Madrid. Benzema bana na Cristiano Ronaldo yari umukinyakina afashe equipe gukina hama uwo batumye ibitsindo yitwa Cristiano Ronaldo akabitsinda ivyo bitsindo kandi harimo uruhara rwiwe. Raison pour laquelle no munsi ndabona dufata Karim Mbappe ubujya kina nk'umuwinga atunze nimero 9 kina muri style za ba Benzema na ba Robert Firmino yiteguye kumuyoboka nkuko Benzema yobotse Cristiano Ronaldo twabona Mbappe atsinda ariko no munsi Mbappe akibana na Vinicius kandi bavize karite zikompleta mugabo tukaba tubona ikintu no munsi hanini kivuka misi yose nuko equipe ya Madrid ashaka kunganisha Vini na Mbappe muri jani ya kontra sino kuri tapi vert twaramaze kubona ngo birakunda ariko kandi ayo makenga ya tactique manabura kubera yuko Mbappe nubwo yahengezwe ku nimero 9 haracyarimo kakantu ko kumva ngo umwanya umwe nza ndiyi bangenda kugunda Vinicius ku ruhande
ugasanga birasaba ko na Vinicius nawe umwanya umwe yiyibakaga akamera nk'ugaruka muri box. Rero tugaruke kuri aya majambo ya Benzema avuga ati kugaruka muri Real Madrid aratwenga ariko aravuga ngo sinshobora kuvuga oya igihe cyose umugabo witwa Florentino Perez agize gute amamagaye. uwo ni Karim Benzema. Biragoye kuvuga oya igihe cyose umugabo yitwa Florentino Perez amamagaye. Bivuze ngo bwa mbere Benzema yagaragaje umubano mwiza hagati yiwe nande na Perez, perezida wa equipe. kuko ntuzi gituma yavuze Perez. Nk'ubu Perez bivuze ngo atakiri perezida wa equipe ya Real Madrid akaza uwundi probablement vyogorana ko ahamagara Benzema akagaruka, ukonvenka Benzema akagaruka, haba kugaruka mu buryo bw'umukinnyi cyangwa haba kugaruka mu buryo bw'ugira icyo aterereye muri staff, baje kugira icyo baterereye indani muri equipe ya Real Madrid. Donc imigenderanire ni myiza. Bera nabivuze ati Madrid ni equipe yanje aho ndi hose ndicibona nk'umufana wa equipe yande ya Real Madrid. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri turabe eske uno munsi projet rero ya Real Madrid yoba igikeneye service z'umugabo witwa Karim Mustafa Benzema. Tugaruka tukiprojeta kuva umugabo agiye muri equipe ya Etihad yagiye aritwara gute, ariko kandi turagaruke turabe projet ya long term equipe ya Real Madrid eske uno munsi yoba ikeneye gusubira muri vya bintu byo kumva ngo dukeneye umukinyi peut-être, kuko uno munsi Benzema agarutse yoba ari passage iri similaire na passage ya Jose muri equipe ya Real Madrid muri 2024. Eske Real Madrid yoba igikeneye umukinyi aza ku myaka 37 umukeneye ko service y'umwaka umwe, naho nyene uzi kwaje afise izina umumenyereza zoba super polemique z'abantu igihe cyose umaze matches zibira ndabonye mu kibuga. Iyi ni risk mbona ko Real Madrid ashobora gufata muri projet yayo a long terme, nubwo ibero vyo bavyemerera Benzema, kuko dufate fraîcheur physique ya Benzema n'uburyo tumuzi umupira uri base kuri technique gusumba kumva ngo umukinya arindira umupira akamuzanira atsinde, kuko jemba mbona Benzema muri style y'uno munsi uronse umukinya afise qualité ngiza Karim Mustafa Benzema akibaca myaka 27-28 muri equipe yawe poste zose ufise offensive mayoziki naba ba Julian Alvarez tanti buryo tanti bubamfu tantonga nimero 9 tantonga nimero, ukabona ngo style zose umushakamo mu Yubusatirizi ntacataguha. Ariko no munsi jewe ico mbona Real Madrid igomba gushira imbere gusumba ibindi ni projet ya long terme. Nimba vy'ukuri Madrid basanga bafise ikibazo sho kuba bakeneye gutunga nimero 9 aguma muri box mugabo afasha Mbappe gukina agatsinda ibitsindo vyinshi, Madrid bisanga atende obligation afise atari kurekura Vini bakinziza umuntu akina Mbappe bakamuribera akaba umukinyi yigenga, ariko ubusatirizi bwose bukoreraho gusumba kumva kuno munsi kwa envisage solution yo kugaruka na Benzema. Dufate karutakaje Vinicius cyangwa ufise Vinicius na Mbappe ukaza na Benzema, Benzema muri vestiaire yo gufasha. Ariko no munsi uwo butanze message imeze gute kumenyereza atunze Benzema maze matches 3-5 adanyura mu kibuga, kandi tuzi ngo physiquement hari ivyo amagara y'uno munsi atemwemerera gutanga abakinyi barinze bagenda za Arabia Saoudite les amis. None nk'ubu nitwabonye fraîcheur physique ya Ngolo Kante none kantu mugarukanye muri equipe ziri decisive zikeneye ibikombe buri mwaka nk'iza Real Madrid zikora kuri pressure yo guiki biragoye. iriya fraîcheur physique tuyibona no munsi mu guserukira rwo Bufaransa, kuko ahari hamusomete d'abord kubanza kwiroransa, ariko kandi no kuronka kanya ko kuruka, kuko niveau ya championnat arimo witwa Ngolo Kante sico kimwe na niveau ya championnat arimo muri equipe yitwa Chelsea de Blues. Bivuze ngo aronka kanya ko gufata fraîcheur physique hamagarutse wahava mwihenda ko nkaho mungana umukinyi mushasha agarutse ashobora kuguhereza byinshi, mugabo ikimenyamenya nuko mutereka mu mugwi uno munsi uri kuri pression ugasanga ari presque gutaguhereza ikintu na kimwe umugabo witwa Ngolo Kante. Uno munsi umugabo witwa Karim Benzema aya majambo yavuze aya yovugwa na Ramosi, aya majambo yavuze yovugwa na Luka Modric, aya majambo yavuze yovugwa na Casemiro, yovugwa na Marcelo n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uno munsi niyo ikerekazi yose bakiri mu kibuga bamaje ati Real Madrid hamwe iramutse kurondera sinkekeranya niyo kubuka kuvuga ngo sino yitabira uti gute. Uno munsi Karim Benzema Real Madrid niyo yamugize umukinyi, kuko umusore yatanguye gukina umupira w'amaguru akina muri equipe ya Ariyo akina match 66 nako 148 ahatsinda ibitsinda 66 ni passe 24 zavyaye imipira. Numwe mu bajene yavugishije numwe mu bajene bavugishije isi
hariya kuri bituma Real Madrid hari kuri president Jean Michel Aulas ihindukiza amazi kavuga ngo uno mwana w'umufaransa akina muri equipe Olympique Lyonnais nta kuntu twomwibika kakazotubera umusatirizi wacu. Avamwo yiyungana equipe yitwa Real Madrid yakiniye sezo 10 akina match amajana 648 atsinda ibitsinda amajana 354 atanga imipira 151 yavyaye ibitsindo ariko icasumvye ivyo bitsindo niyo mipira vyose yatanze kwa Madrid niho Benzema yatwariye Ballon d'Or. Uno munsi rero niba umunyamakuru yo kwa gupieje Madrid niho hamuhaye izina uyu Benzema dufise uno munsi ni wa Real Madrid. Uno munsi niba umunyamakuru mu kukubaza yo gupieja akakubaza ikijanye na Real Madrid uri Benzema, ubwo urafise ikindi kintu ugomba kwisiguza gitandukanye nuko Real Madrid umwanya wose kuri yakara nayo vuga ati ntuzoza kudukinira ahubwo uzoza uraza kudufasha vestiaire yacu gusa. Kuko uno munsi kwa Real Madrid warabonye uburyo aba bana bari babanye na Toni Kroos na Luka Modric na Casemiro amaze gusohoka basigana na Luka Modric na Toni Kroos mugabo nabo baramaze gusohoka. Real Madrid abasore babo bagaragara nkaho muri vestiaire nta jambo ry'umukuru rihari, umwe wese yovuga rikijana undi akavuga rikijana. Mugabo uno munsi Karim Benzema yiyumvira ivyo Real Madrid yamuhaye, yiyumvira Real Madrid aho yamukuye naho yamugejeje, yisanga service yose Real Madrid musaba yo yikora, yisanga ikintu cyari cyo cyose Madrid yo musaba nimba ari kugaruka mu kibuga yo kwemera gapfira mu kibuga. Mugabo n'umuzo afite imyaka 37 kandi kwa Real Madrid gukina plus de 10 saisons witwa titulaire indiscutable. Kuko wibuke yuko umugabo yitwa Benzema yabanye na Gonzalo Higuain yitwa titulaire kugeraho Gonzalo Higuain tebakagenda abataka bitwa bose ko bari baduza bava muri Castilla ba Jesse Rodriguez nta mwanya bari kuzobana kubera ku mwanya wari warafashwe na Benzema. Imyaka yose Benzema yamaze kwa Real Madrid yimaze yitwa titulaire atangura mu kibuga. Uno munsi ku myaka 37 nivyo wahaye Real Madrid n'inguvu wakoresheje ukaba umaze sezo zigera kuri 3 uri mu mwaka wa 4 muri Arabia Saudite muri Al Ittihad, kandi byaro byo ni vyiza ni vyiza uko sezo yiwe ya mbere yakinye match zinatsinda ibitsindo bitatu atanga umupira uva mu gitsindo nubo contributions mu bitsindo bine mu match zine. Iyigira kabiri yakinye 29 atsinda ibitsindo 13 na assist 8 nukuvuga ngo urara mu bitsindo 21 mu match 29. Sezo ya gatatu yatsinze ibitsindo 25 mu match 33 atanga pass decisive 9 nuvuga ngo yagize contribution mu bitsindo 32 na bine ya mu 33. nukuvuga ngo uno munsi ugiye kuraba ingufu Benzema yatsinze ibitsindo 5 ingufu Benzema yakoresheje yitwa titulaire kwa Real Madrid kugera aho Real Madrid igera ku musaruro nkuno yabaye umukinnyi akorera Cristiano cyane mu bihe vya babanye na Cristiano. Mugabo Cristiano wibuka ngo amaze gusohoka Benzema yabaye umukinnyi yikoreye Real Madrid anayihesha ivyo bikombe anahatwarira Ballon d'Or. Nizi nguvu amaze gutanga mu Barabu ku myaka 37 nta ruguvu na rumwe Benzema gifise, nta apport nimwe mu vyo Real Madrid yifuza bijanye no kurondera igikombe Benzema bakizana. Reka tumviriza ya Saint Business Company ubundi tugaruke tunageza kuri Benzema hama twinjire mu biri Catalonia kuko ho hari kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ni saha duhabwa n'uruganda Saint Business Company. Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza.